muri urwo rwandiko ababuranira bafise umutahe munini ungana na 65% mu bitaro Kira batangura basigurira urongoye inama nshingwantwaro mw'ishirahamwe Sokabu ko baravye uruhombo no guhobahoba bisigaye biranga ivyo bitaro ari ngombwa ko Charles Ndagijimana arongoye urwego nshingwantwaro mu bitaro Kira abogozwa muri ayo mabanga. Aha bashira habona bimwe mu bikuru vyatumye bashingisha urubanza muri sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Muri ivyo harimo urwandiko rwanditswe n'abaserukira ishirahamwe Swiss Med International mu bitaro Kira aribo muganga Jean David Pilot yahoze kandi anarongoye urwego nshingwantwaro rw'ibitaro Kira hamwe n'uwitwa Xavier Martinho. Urwo rwandiko rwo kuwa 16 Myandagaro rwamenyesha ko kuva kuwa 31 Ntwarante umwaka w'2022 ibitaro Kira bifatwa nk'ibitakigira indongozi zemewe n'amategeko. Muri iryo kete banibukije kandi n'ingene bakubaguwe bongera bagirwa kwiterabwoba ngo bikunde batange imihoho. Ababuranira abanyamitahe minini mu bitaro Kira hamwe n'abanyamitahe basanzwe baranerekanye kandi mw'ikete ryabo ikoreshwa ribi n'isesagura ry'amatungo y'ivyo bitaro vyakozwe na Charles Ndagijimana. Aha batanze akarorero k'amafaranga ngana 10,000 vy'amayoho vyakuwe mu kigega c'ivyo bitaro, amafaranga bavuga ko yakoreshejwe n'uyo Charles Ndagijimana hamwe n'umwe mu bakozi b'iperereza ry'u Burundi nk'inahuri y'urugendo rw'imisi 10 bagize mu gihugu c'u Busuwise, aho n'amatike yabo y'indege yarishwe n'ibitaro Kira nyene bivugwa ko bagiye mu matohoza ku mutahe washizwe muri Kira. Iyo mvo y'ayo matohoza ikaba yarasiguwe yongera inashigikirwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu kwezi kwa Rusama uyu mwaka, aho yavuga ko hakozwe amatohoza mu ntumbero yo gukingira inyungu z'igihugu. Ibitanyuze ariko ababuranira abo banyamitahe minini narigi ivyo bitaro bitigeze vyitwarira muganga Sabo Christophe yahora abirongoye. Tubibutse ko amatohoza RPA yakoze kuri dossier ya Kira yerekanye ko uyo mukozi w'iperereza yaherekeje Charles Ndagijimana muri urwo rugendo ari Innocent Alfred Museremu yahoze atwara iperereza ryo mu gihugu hagati. Ikindi ababuranira abo banyamitahe minini hamwe n'abasanzwe bareguwe yaramutswa muri kino gihe urwego nshingwantwaro rw'ibitaro Kira ni ingene yandikiye ikete umukuru w'igihugu yagiriza itunganya ribi muganga Christophe ivyo ngo yakoze aho nyanza amategeko mu kwirengagiza inzego zibijejwe arizo urwego nshingwantwaro hamwe n'inama ya bose. Charles Ndagijimana anagirizwa kuba yarihaye uburenganzira bwo gusaba abanyamitahe kwerekana no gusigura imitahe yabo uko ingana atabagishije inama nk'uko bitegekanywa n'amategeko agenga amashirahamwe yigenga leta ifise nk'imitahe. Aha ni mu gihe kuva haja atarigera atuma ko inama ya bose nk'uko bitegekanijwe, ibituma babona ko afise intumbero yo gusambura ibitaro Kira. Kuri ivyo vyose ababuranira abafise umutahe munini mu bitaro Kira bakaba basanze ari ngombwa ko bitwarira mu butungane Charles Ndagijimana hamwe n'ishirahamwe Sokabu aserukira muri Kira kumwe n'ayandi mashirahamwe ya leta afise imitahe aho muri Kira, ari nkamwe ngo bigaragaye ko ayo mashirahamwe yoba yaragize uruhara mu bibazo birangwa mu bitaro Kira. Ayo mashirahamwe ashobora kwitwarirwa nayo akaba ari Sogea, INSS, ONPR hamwe na Kamebu.